umunsi umwe umugabo umwe yari yicaye hanze, imvura iri kwiragwa, hanyuma yari yavunitse ukuguru bigaragarira buri wese, ntiyabasha guhaguruka. Yari yicaye hanze imbere ya resitora, abantu bamutambuka hari benshi bagenda kwirira, ubona ko uwo mugabo akeneye ubufasha. Hari ubwo yabwira umuntu uti mfasha, akamwirabira ntagire ikintu amufasha, hari n'ubwo yaceceka. Nuko rero abantu bakomeje kumuca ko ari benshi, ata muntu n'umwe ashaka kumwumva no kumufasha. Hanyuma rero haje umumama ubona yuko ari umukene, umumama agayitse cyane yambaye nabi. Nuko arangije yinjira mu nzu, hanyuma aragaruka azanira amadolari 2 wa mugabo. Yatekereza ko uwo mugabo yabuze ivyarya, yatekereza ko uwo mugabo nyene akeneye ubufasha. Urumva muri make umumama yamufashije mu buryo ashoboye. Wa mugabo aramubwira ati kubera kuri kuramfasha. Umumama aramubwira ati nuko nabonye ko ukeneye ubufasha. So wa mugabo ico yakoze yaramubwiye ati mfasha umpagurutse unkure hano hantu, byibuze unyegeze ku ruhande. Wa mumama yaragerageje ko ashoboye aramuhagurutsa. Maze kumuhagurutsa amuhereza amadolari 2. Wa mugabo amadolari 2 ntiyayakira. Umumama ico yakoze yari afise ikoti, kubera ko hariko haragwa imvura, yari yambaye ikoti. Uwo mumama arayikura arayimuhereza ngo ayambare, ariko uwo mugabo iyo koti ntiyayakiriye, yarayiretse. Aramubwira ati sawa urakoze. Amaze kumubwira nturakoze, nyegeza ku ruhande hanyuma wigendere. Nuko wa mumama yarabikoze, aramufasha amwigiza ku ruhande gatoya. Amaze kumwigiza ku ruhande gatoya, ico wa mugabo yakoze yararetse wa mumama aragenda. Amaze kwegera imbere gatoya, wa mugabo yahise ahaguruka neza, yikura ko amabande kuko ntiyari yavunitse, yari plank. Yegera wa mumama aramubwira ati nashaka ko tuganira, nkagusaba imbabazi, ivyo nariko ndakubwira ntivyari vyanyavyo, amaguru yanje arakomeye, yari plank. Noneho uwo mumama aramubwira ati kubera iki wakoze ibintu nkabiriye? Uwo mugabo aramubwira ati I'm so sorry, nashaka kuraba imitima y'aba bantu. Ati abantu barenga 10 banyuzeho, nta muntu n'umwe yatinyutse kumfasha, kandi wowe wagerageje kumfasha. Rero nagira ngo ndagushimire kuciza unkoreye. Ico mugabo yakoze mu mufuko amuhereza amafaranga angana $1000. Urumva ko umumama yamufashije, amubwira ko afise amadolari 2, ariko ko nta kindi kintu na kimwe afise, akamuhana n'ikoti. Umugabo yamubwiye nti wakoze. Urumva ko amadolari 2 yamuvyariye inoti y'100. Uwo mumama yarasanzwe afise ibibazo bimuremereye mu rugo, yari afise kwishura inzu, yari afise kurihira abana minerval. Ariko ico gihe kubera action de grâce akoze, kubera agakorwa gato yakoreye uwo muntu, vyatumye ibibazo yararimwo bigabanuka. Meshereza mbere kandi akubweza ukuri, uyu munsi sinzi ngo umeze gute, sinzi ngo ibibazo vyawe nibi, ariko ikintu no kubwira nuko dufise Imana, kandi Imana nyamana, ni Imana atari bayari, ni Imana ifasha, ni Imana ikiza, ni Imana yumva ibibazo by'abantu, ni Imana yishurira ku gihe, ni Imana yishurira ku isaha. Uyu munsi nibyo ushobora kuvyuka udafise ivyo urya, ukavuga uti sinzi uko biri bugende, ariko wewe pfa kubaha Imana gusa, pfa kuyubaha, hanyuma uyisenge unayizere. Ibintu byose izobigukorera. Niba uhangayitse ukurya, hari abandi bantu Imana yazinduye uno munsi bari buze kukugaburira. I'm sure hari abandi bantu Imana yategekanije bari buze kuresolva ibibazo vyawe. N'abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko Imana ukaza gusanga yabishuye mu buryo butangaje. Ibibazo vyabo yabishakiye ibisubizo mu buryo butangaje. Umviriza rero ndakubwira, ikibi gusa ni ukwiheba, ni ugucika intege. Akenshi abantu bibuka Imana mu gihe bari mu bibazo, nibwo bibuka gusenga. Ibibazo vyamara kurangira, Imana bakajugunya ku ruhande. Abantu benshi babuze amahoro kubera ivyo baba babayemo. Hari abafise amafaranga menshi, ariko nta mahoro baba bafise. Ivyo ndabihamya neza ko udafise Imana mu buzima bwawe, niba utavuga ijambo ry'Imana, niba udasoma ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, hari ikibura. Kabone nubwo ufise amafaranga angana gute, hari ikibura, hari amahoro udafise, hari amahoro atangwa n'Imana udashobora kubona ahandi hantu. Ibi nkubwira suko
ari amakavya nkuru nuko nanje niboneye Imana ubwanje. Imana ihindura ibihe, Imana ihindura ibihe, Imana isubiriza aho we wari ugiye kwiheburira. Aho ikibazo ubona ko kigiye kukunanirira niho Imana igusubiriza. Muri iyi Coupe du Monde 2026 Justin Bieber ntawe utamuzi, twese turamuzi, abatari bake kwisi hose, abatari bake baramuzi. Justin Bieber muri Coupe du Monde yaserutse yambaye umupira n'ikabutura na gitari agiye gususurutsa abantu kuri finale. Uyu Justin Bieber abantu bari biteze yuko aza kuzana na bande niniya iza kumufasha kuvyina nk'uko abandi bose bariko barabigenza, ba Shakira, ba Burna Boy n'abandi bagiye batandukanye, ariko we siko yabigenje. Yaje wenyene aririmba indirimbo y'Imana, yaririmbye indirimbo y'Imana. Justin Bieber ni umuntu yakuriye mu buzima buryoshe bwo kuba icamamare, akurira mu buzima bwo kuba umusitari bigoye, bwari bugoye kumanaginga kuko yatanguye kuba icamamare akiri umwana. Justin Bieber yagiye avugwa mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye, yagiye afungwa, uraho yafungwa azira ibiyovyabwenge, gutwara imodoka, ariko yararetse ibintu byose aravuga ngo ngiye gukorera Imana. Ibintu byose arabireka. Justin Bieber ubwe yivugiye ati ntabwo nkiri igicuruzwa, ntabwo nkiri igikoresho c'inganda n'amakampani, ntabwo nkiri igicuruzwa cyabo, ubu ndi umwana w'Imana. Sinzi nimba muri kumva iki kintu. Niba umuntu yifata agahaguruka akavuga ngo ndi umwana w'Imana, ntabwo nkiri igikoresho c'umwana w'umuntu, ndi umwana w'Imana, muri kumva iki kintu? Ni igiki gituma aba bantu bizera Imana ku rugero rungana gutya? Ni igiki gituma abantu bareka ivyo barimwo, bareka ubu buzima barimwo ubona ko bwari ubuzima bw'isi, bari babayeho neza, bakavuga bati tugiye kwizera Imana? Aba bodyguard ba Justin Bieber muri Coupe du Monde baserutse bambaye imipira yanditseko inyuma ngo Jesus is the way, Yesu niwe nzira. Sinzi nimba muri ko murumva iki kintu. Aba bantu baba baranditse amazina akomeye, baba baranditse amazina adasanzwe mu mitima y'abantu benshi, ku buryo ni wa muntu uko vyogenda kose vyogorana kugira ngo yongere gukena cyangwa kuzimangana, ku buryo yobura ikimutunga canke ikimubeshaho, nivyo nashoboka kubera amateka baba baranditse. Ariko baraheba ubutunzi bafise, baraheba byose, barareka ivy'isi, bakemera gukurikirana Imana. Reka mbaho urundi rugero rwa hafi. Ni igiki cabujije Meddy kuririmba indirimbo z'isi? Meddy yaravuze ngo Ngabo Medali mu Rwanda nta muntu n'umwe yamusumbya hit. Ico ndagihamya neza, no kuri platform ziwe zirabigaragaza. Ni nawe musitari mu Rwanda ashobora kuba afise indirimbo kuri YouTube channel yarebwe n'abantu benshi. Ariko yaravuze ngo ndahevye sekira, ndahevye ibintu byo kuririmba imiziki isanzwe, ngiye gukorera Imana. Ibyo byose sinzi nimba muri ko murabyumva. Ni iki gituma aba bantu bose bafise amazina akomeye bareka ivyo barimwo bakagira iki, bagakurikira Imana? Nuko babona neza ko nta handi hantu amahoro batari mu Mana. Justin Bieber yaravuze ngo ivy'isi ibinyuranya n'amategeko y'Imana shize ku ruhande. Now I am son of God, ndi umwana w'Imana. Ubu Justin Bieber ashimishwa no kuririmba uturirimbo tw'Imana. Meddy, Ngabo Medali yaravuze ngo sekira music ndahagaritse, ngiye kuririmba indirimbo z'Imana. Nuko ari kijuju padito. Aba bose bareka ibi byose kuko baba babona neza ko nta mahoro abirimwo. Nuko babona ko nta mahoro bigeze babibonamwo, ahubwo nuko babona yuko amahoro bakeneye atangwa n'Imana ava mw'ijuru. Nta handi hana amahoro. Niba ufise ikibazo kigukomereye, gitura Imana, Imana izobikemura. Imana ifise uburyo ikemuramwo ibibazo byayo. Imana ifise uburyo ikemura ibibazo by'abantu, ibibazo byawe, kuko si wowe wiremye. Nekaza ko wabaye uko uri kose, waba ukenye cyangwa udakenye, waba ufise amafaranga cyangwa utayafise, wabayeho ku mugambi w'Imana. Kandi Imana nishobora kureka abana bayo, ahubwo ikibura mu bana bayo ni ukwizera. Ukwizera konyene guhindura ibintu. Yesu niwe yavuze ngo iyaba mufise ukwizera kungana n'agatete ka sinapi, ngo mwabwira kino giti ngo irandure
uve hano uje kwitera mu mazi kandi ico giti cobumvira. Abantu benshi bagwaye bagira ibibazo baza bagana Yesu yababwira ati genda itahire ukwizera kwawe kuragukijije. Sinzi niba muri kumva iki kintu, ukwizera kwawe kuragukijije. Today ushobora kuba ufise amafaranga ataha hanze no mu nzu, Imana ukaba warashize ku ruhande ukigira agahambaye, ariko Imana yamara Imana ibishatse uno musi wewe ayo mafaranga ufise ivyo bintu byose utunze, biroroshe kuvyuka mu gitondo ugasanga nta n'ikintu n'iki usigaranye. Ivyo Imana irabishoboye. Ivyo birashoboka neza cyane. Niba mushobora kubona abantu b'abagabo bifata mu mihanda ukamengo n'abasazi bagenda bavuga ivy'Imana yabakoreye, ugasanga mu mabisi, mu masoko, mu supermarché bari kuvuga Imana. Imana umuntu ugasanga yeretse ibyarimwo ari gukorera Imana ku mugaragaro mu buryo bweruye bugaragarira buri wese. Wowe urinde wo kutayuba, urinde wo kutayizera. Ibibazo vyawe nta handi hantu bikemurika, ntabwo bikemurirwa mu bapfumu, ntabwo bikemurirwa hehe na hehe, mu Mana gusa. Gusenga hari ibisubizo udashobora guhabwa n'abandi bantu bose. Nukuri aha ni hahandi umuntu abagwaye ingwara idasanzwe ukumva ngo yakize kubera Imana. Ukwizera konyene, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Ukwizera gusa niko tubura mu mitima yacu, ariko tugize ukwizera ibintu byose byohinduka. Rero ico no gusaba, niba ufise ikibazo gitandukanye, niba ufise ibibazo vya famiye bikuremereye, eka niba ufise ikibazo c'urugo cyo kubura urubyaro n'iki byose bitura Imana. Mu Mana hari ibintu byose dukeneye. Imana ni serugo, Imana ni umutunzi, ni umuhegwe. Mu Mana hari byose dukeneye. Nimubikunda, nimuvyemera, nzobazanira story n'ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Imana iriho, ko Imana ikiza. Nzobazanira abantu benshi bavuga yuko bahinduwe no gukorera Imana, no kubaha Imana, no gusenga. Nzobazanira abantu benshi bavuga yuko bakize kubera gusenga. So niba wakunze ino video, kora subscribe kuri ino channel Nimenya Media Empire, hanyuma dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Sawa, mugiraho muba mwubahwe, ndabakunda. Imana n'umuvyeyi wa twese. Imana ntigira nkunzi, itanga imvura kubeza n'ababi. Nta joro ridaca, nta n'imvura idahita. Umunsi biranka, ejo bikemera. Ciao ciao.